Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije ibihe byiza za Pentecost, ibihe byiza bya Pentecost. Haleluya, turi mu bihe byiza, itorero umunsi ryavutse. Haleluya, ndabifurije ibihe byiza bya Pentecost. Uyu munsi wa none ndashaka mbabwire rino jambo ryanditse hangire mu gitabo cya Luka igice cya 11:13. Harimo ijambo ryiza rivuga ngo, none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega se wo mu ijuru ntazoroshiriza rwose guha mpwemu yera abamumusavye? Ko tuzi guha abana bacu ingabire nziza turi babi, mbega data ntazoroshiriza guheza mpwemu yera abamumusavye? Kurasabika uno munsi rero nafashaga rero kamwe bene data, ndashaka gutwige hejuru ya Elisa ukuntu yasavye. Elisa bagiye gutandukana na Eliya, barakorana na Eliya aramusezera mu biro kugiye kujya mu ijuru. Ikintu gikomeye Elisa yabonye ko Eliya musigira, nico ndakwifurije uyu munsi muri no Pentecost, ngo umwami Imana yacu, haleluya, akongera uwundi mugabane w'umwuka wa mpwemu w'Imana, haleluya, akongera uwundi mugabane. Ko muzi gwa abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega data wo mu ijuru. Bene Elisa yasavye Eliya, twebwe dusaba Kristo Yesu. Ndagusengeye kuri uyu munsi muri kino gihe ngo Imana ishishikare kukuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya, Imana ishishikare ukorere mu bushobozi bwa mpwemu yera. Glory, haleluya. Dusome mu gitabo cy'Abami bakabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri umurongo wa utangira ku murongo wa mbere. Tuvugana aya makuru Elisa na Eliya bagiye gutandukana. Igihe Uhoraho yagomba kujana Eliya mu gashururu ngo abdugane mu ijuru, Eliya na Elisa bari mu nzira bava i Gilugala. Maze Eliya barira Elisa ati, enda sigara hano kuko Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aramwishura ati, ndahiye Uhoraho ko Uhoraho nawe nyene ndakurahiye sintandukanywa nawe. Nuko baramanukana barajana i Beteli. Eliya aramubwira ngo sigara hano, ariko Elisa ari ikintu yariko arazi, hari target yari afite. Sigara hano, sinsigara, turajana. Bashitseyo abigishirizwa i Beteli ivyo buvugishwa, baza kuganiriza Elisa. Baramubaza bati, harya urazi yuko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura, ego ndabizi, ariko nimupfe gucereza, muceceki. Ndabizi ko agiye kugenda, ariko muceceki. Haleluya, urabizi, ndabizi ko agiye kugenda, ariko muceceki. Haleluya. Maze Eliya yongera kubarira Elisa ati, kumubarira ati, enda rero Elisa sigara hano kuko Uhoraho antumye Yeriko. Bwa mbere i Beteli, ubu bageze Yeriko. Aramwishura ati, ndahiye Uhoraho ko Uhoraho nawe nyine ndakurahiye sintandukanywa nawe. Nuko barajana i Yeriko. Bashitseyo abigira ivyo buvugishwa, abigishirizwa i Yeriko ivyo buvugishwa, baza kuri Elisa. Baramubaza bati, harya urazi yuko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ati, ego ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Eliya yongera kubarira Elisa ati, enda sigara hano kuko Uhoraho antumye kuri Yorodani. Nawe aramwishura ati, ndahiye Uhoraho ko Uhoraho nawe nyine ndakurahiye sintandukanywa nawe. Nuko bombi barajana. Maze abantu 50 mu biga ivyo buvugishwa baragenda, bahagarara kure ahari abana nabo, abo bombi bagihagaze kuri Yorodani. Maze Eliya yabira umutamana wiwe, arawuzinga, arawukubitisha amazi, aca igabanamo kabiri, umwe aje ukwayo ayandi ukwayo. Nuko bombi barajabuka, bajabukira ahumutse. Bamaze kujabuka, haleluya, Eliya barira Elisa ati, nsaba ico ugomba ko ndagukorera taratandukanywa nawe. Kubera iki Elisa Eliya atabimubwiye bakiri Beteli, bakiri kuri Yorodani, bakiri Yeriko? Kubera iki atabimubwiye? Kubera iki kino kibazo yakimumajije bajabutse Yorodani? Bene data, bareke babwire, gushishikara kwawe bizatuma hari undi mugabane, uzambikwa mu gushishikara kwawe. Haleluya, mu gushishikara kwawe. Aramubaza ati, bamaze kujabuka, Eliya barira Elisa ati, saba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati, tabara umpe imigabane 2 y'imwemu yawe ngwimbeko. Amen. Tabara, sinkeneye imbaraga zawe gusa, nkeneye imigabane 2.
Haleluya. Ndakeneye urundi rugezo rw'umwuka. Haleluya. Bavandimwe, reka ndakubwire, reka ndakwifuriza ikintu cyiza muri Pentecoste. Umwami Yesu yongereza izindi mbaraga ku buzima bwawe. Haleluya. Yongera gusige. Hari ijambo nkunda mu gitabo cy'indirimbo za Salomo zivuga ngo amavuta yawe adotamirana cyane. Haleluya. Amavuta y'umwami atamirane ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe mwuka wera w'Imana yongereye ku buzima bwawe. Glory. Haleluya. Imana yacu yabwa icyubahiro. Saba icyo ugomba. Eliya aravuga ngo usabye ikintu kigoye. Niko havuga umurongo wa 10. Ati tabara umpi imigabane ibiri y'impemu yawe mwimbeko. Aramwishura ati usabye ikigoye mugabo ni wabona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo naho nutabona kibiza kukubera bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize barya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya dugana mu ijuru n'agashururu. Elisa abibonye araboroga ati yewe gadata we wabereye Abisiraheli imikokote n'abagendera ku mafarasi. Nuko tiyongera kumubona ukundi maze yitatamura ku impuzu ziwe azinga ko ibitabu bibiri. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani agararaho yabire wa mutamana wamukorokanye Eliya awukubitisha amazi. Aravuga utuhoraho Imana ya Eliya ari hehe? Maze akubita amazi aca agabanwa kabiri, ambaje kwayo ayando kwayo. Nuko Elisa arashabuka. Bamwe biyeriko biga ivy'ubuvugishwa barababarana nawe baraharabana nawe baravuga bati impemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira bakubita ingoro hasi imbere yiwe. Haleluya. Bavandimwe, ndakwifurije ubundi mugabane. Bibiliya yavuze mu gitabo cya Luka ko tuzi guha abana bacu ingabire nziza turi babi. Mbega data wo mu ijuru tazorushiriza kuduheza mwemu yera abamutakambira abamurogera ku murango no mu ijuru. Haleluya. Ndagusengeye ngo umwami aguhe uwundi mugabane w'impemu yawe. Bavandimwe, mureke mbabwire, Eliya yakoreshejwe ibitangaza ndwi, ariko Elisa yakoreshejwe ibitangaza 14. Elisa yakoreshejwe ibitangaza 14. Imana yongereza imbaraga z'umwuka wera ku buzima bwawe. Imana igukoreshe ku bw'amahanga isigira umugisha ku bwawe. Semeni amen. Mureke mbabwire ibitangaza bitatu muri bizo 14 Elisa yakoreshejwe. Igitangaza ca mbere, Elisa akiza amazi arura. Iyo umuntu yuzuye ubundi bushobozi abinyishu y'amahanga, abinyishu y'abantu. Haleluya. Umva ndababwire igice cya kabiri umurongo wa 19. Maze abantu muri cyo gisagara babariya Elisa bati raba iki gisagara ngene cyubatswe ahantu heza kuko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu mu gihugu. Aravuga ati nimuzanire akabya gasha mugashiremo umunyu. Nuko barakamuzanira ava mu gisagara aja kwiriba aritereramwo umunyu. Aravuga ati uku niko wagize ngo akijije aya mazi ntaho azosubira kuzana urupfu cyangwe ukurumbya. Nuko amazi arakira gushitana bugingo nubu kuko ijambo Elisa yavuze riri. Haleluya. Bene da, iyo twuzuye imbaraga z'umwuka wera, iyo twuzuye yindi double onction, haleluya, hari dukoreshwa. Ikintu cya mbere baramubwira ngo gisagara cyacu rabangene cyubatantweza mugabo amazi yaho atera uburambo. Elisa aravuga ngo nimuzanira akavye gato mushemwe umunyu gende aja kwisoko. Amazi arayahumanura aba mazima bavuze ngo kugeza n'ubu. Elisa yakijije umugore wari mu ideni, umugabo wiwe yari yapfuye. Haleluya. Elisa aramubwira ngo genda utiri ibintu kandi ntutire bikeya. Imana imukoreye igitangaza aba umutunzi kazi w'amavuta mu gihe bari baje kumwishuza bagiye kumutwara umwana. Haleluya. Elisa niwe Imana yakoresheje gutabara Namani, umugabisha w'abasoda akomeye w'igihangange, ariko yari umunyamibembe. Haleluya. Baramubwira ngo Samariya hari umuntu ashobora gukiza iyo mibembe. Aragenda ntibanabonanye na Elisa. Elisa yaramubwiye ngo nimugende genda mumubwira aje kwibira muri Yorodani incuro 7. Namani abanza kwigunguza ngo ntagenda. Umusoda umwe aramubwira ngo mwami nyakubahwa general iyo aza kukubwira igikomenti barakwemera genda. Avuye imibembe yose yakize. Elisa yakoreshejwe ibitangaza 12. Kubera iki? Yasabye uwundi mugabane. Ndagusengeye ngo muri ino Pentecoste Imana iguheze uwundi mugabane nawe. Haleluya. Ugira uwundi mugabane wo gukorera umwami. Haleluya. Umunsi umwe
abasiriya bahora baza gutera iminsi yose Samariya, ngo Elisa akabwira umwami, akabwira ngo umwami baraje kubatera, dore aho baturutse ni hariya, mubasubize inyuma. Ngo bakabasubiza inyuma iminsi yose, ngo umunsi umwe inama irabisiriya, ngo arabwirana ngo ninde muri twebwe uri mu kuvuga amakuru yacu twaje gutera bakaza kudusubiza inyuma, ninde muri twebwe? Umusirikare umwabwira umwami, aramubwira ngo nta n'umwe. Ngo ariko iwabo bagira umugabo witwa Elisa. Nibaza ko n'inama ariko arayumva. Ni umuntu Imana izishurira ibintu bikomeye. Umwami aravuga ngo nimugende mubanze mufate, muje aho Elisa ari, mumufate, nimara kumufata mumuzane. Ngo baragenda bazunguruka urugo rwiwe. Yaragira umuntu amukoresha witwa yagira umukoresha wiwe, arasohoka hanze, amaze gusohoka hanze asanga urugo rwabo barugose. Arabaza ngorira kwangabira sebuje, databuje, twafashwe amateka no arabasirikare benshi batugose. Ngo amukora ku maso arakumuka, ngo abona bagoswe n'igicu cy'imikogote yakumuriro. Ngo arababwira ngo Gehazi, abwira Gehazi, wabaye gute Geha? Bariya abantu arabafata bose abajana ibwami. Umwami aravuga ngo reka tubice. Oya, timubica, nimubagaburire, mubaheza amazi boge, nibamara basubira iwabo baje kuvuga amakuru y'Imana yacu. Haleluya. Ngo kuva ico gihe nta mwanzi wasuye kuza. Elisa akiri hariya muri kiriya gihugu. Kubera iki? Imana yari yamwambitse izindi mbaraga. Mureke mbabwira igitangaza cya nyuma Elisa yakoresheje. Ngo amaze umwaka yarapfuye. Haleluya. Umwaka yarapfuye. Elisa amaze umwaka yarapfuye. Ngo basha guhamba umuntu. Bagiye guhamba umuntu, mu gitero kiraza. Ngo bafata wa muntu baramuterera ku magufwa. Ngo umubiri wiwe ukora ku igufwa rya Elisa. Uwo mwanya wa muntu arazuka yirukankana nabo. Barya abantu ngo bakabona wa muntu bari bagiye guhamba nawe akarirukwanga inyuma yabo. Ni wazuse nasuse. Elisa yakoresheje igitangaza ku buryo amagufwa yiwe amaze umwaka yarapfuye yazuye umuntu. Ndakwifurije ngo Imana igweze uwundi mugabane. Haleluya. Imana ikongereza uwundi mugabane, igusigire ijambo ryayo, igusigire indirimbo, igusigire icyo ukora cyose. Umwami akongera uwundi mugabane wo gukorera ubwami bwayo. Yesu aguha umugisha mwinshi. Elisa yaramubwiye ngo ndakeneye uwundi mugabane, ndakeneye singeneye icuba, ndakeneye uwundi mugabane. Haleluya. Yesu aduha uwundi mugabane wo kwikorera. Glory to Jesus. Dusenge. Mana yacu, turagukunda cyane, turakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Haleluya. Amen. Elisa yabwiye Eliya ngo ndakeneye undi mugabane. Twebwe ntituriko turasaba Eliya, turiko turagusaba wowe. Luka yavuze ngo kumuzigwa abana banyingabire nziza muri babi, mbega data ntazoroshiriza guheza Mpwemu Yera bamusavye. Turagusavye ngo duheze uwundi mugabane mwami. Aho turi, oya mwami Yesu, turakeneye kwegera imbere. Turakeneye andi mavuta, turakeneye indishurirwa, turakeneye ubundi bwiza bwawe. Glory. Haleluya. Utugirire neza mwami. Hariho abantu benshi tuzobera inyishu hirya no hino. Turakeneye izindi mbaraga, turakeneye andi mavuta mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Reka nkwifurize rino jambo, umwami Imana aguha undi mugabane. Yesu abaheze umugisha.